ni main switch kuri Buja TV. Twabwiye ko uyu munsi dufise umutume dasanzwe n'umuyobozi mukuru wishira hamwe rijejwe gutunganya no gushikana kure umuyaga nkuba ndetse n'amazi hano mu Burundi. No mutumire wacu uyu munsi biganira ku bitari bike intunganyo zihari ariko kandi kurabera hamwe imigabo n'imigambi kuva agiye muri ano mabanga kuko aramaze imyaka itari mike ariko kandi kubwacu nka Main Switch tumukeze kuko hari byinshi maze gukorwa dufatiye ku vyegeranyo bimaze gutangwa aho twavuye ku makilowateri y'amako dufise gushika no munsi aturavye kandi n'ingamba bariko barakora zo gushikana kure amazi ndetse n'umuyaga nkuba. Ni muri studio za Buja TV. Reka tumuhe ikaze umuyobozi mukuru wishira hamwe rya Regideso. Tubahe ikaze muri Buja TV. Murakoze cyane kuma ikaze. Umeze neza? Yego ni sawa cyane. Muri Regideso baraho? Muri Regideso bimeze neza, ibikorwa birahari kandi two turagereza kubikora neza. Murakoze. Mukiri ngo maze muri mutwara no shiramo rya Regideso ni nk'ibe ibintu mwishimira mumaze gushikako? Ubwa mbere novuga ni vyinshi twishimira kuko jewe bangenye kwa umuyobozi mukuru wa Regideso itariki 14 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2021. Ni hafi imyaka 5. Bakingena mu kigega twari dufise miliyari 12 mugabo duheranye imiliyari 16. Uvuga ko twari mu majambo make muri mwe 4 miliyari. Ubu rero ho tugeze ubu ibigega uburyo bwaraduze mu kigega aho ubu dufise ama miliyaridi arenga 150 y'amafaranga y'amarundi. Aho no kuvyerekeye trezorerie ubutunzi. Hanyuma ibindi twakoze twasanze ishira hamwe rifise ibibazo vyinshi. Bashira muri rifise ibibazo vyinshi byatuma go dukora ijoro n'umurango. Hari amapane menshi, amapane ugasanga habaye ipane mara ukwezi tarabare pare. Byo twarabigwanije cyane gushikaho twa twihaye intumbero yuko atapane irara idakozwe habaye pane tuza kora duheje kuyirepara. Hanyuma kuvyerekeye ku mwimbu tugiye mu matara twadufise megawate zitarenga 44 ariko ubu dufise megawate zishika 175. Nukuvuga yuko hariho ingomero nyinshi twahejeje kandi ugira zihere twakoresheje inguvu nyinshi. Kuvuga ubuyobozi buhari ubu twakoresheje inguvu nyinshi. Turavuga nk'urugomero rwa Ruzibazi rwariko rwubakirwa ibikorwa vyabera mu bushikiranganje mugabo yo Regideso dasohoka bikuramo ko mu mpuzu ntivyari gukunda ukuntu vyari vyubatswe nuko abashinwa bariko badufasha kuba ku rugomero bategeza kubaka ku rugomero bakubaka n'imihora twari umuyaga nkuba gushika mu Kabezi. Nukuvuga yuko ntiwakushobora gushikira bene igihugu mugabo tumaze kwiga turiba tuti none urugomero ruheze kubakwa ntushikira bene igihugu murumva yuko ataco bacakozwe. Niho rero twaca twiga ubuhinga bushoboka bwose turabinyene umuyaga nkuba Regideso ikora ubuhinga bwose bushoboka kugira umuyaga nkuba ubushikane mu bituro bigenewe hanyuma bene igihugu baruke ku musaruro. Aho hari kwiga mbega ko kuva mu Ruzibazi gushika kuri mu Kabezi kuri poste yo mu Kabezi ubu yaramaze kubakwa ico gihe bwabeho uza kuri niveau dotation ya 110 kV. Ni gute rero ushobora guca dukwega tukava mu Ruzibazi swat tugatwara kuri RNE ahari igituro gikuru canke mu Kanyosha aho bita kuri poste sud. Ivyigwa twazaza ko tubikorera ngaho turavuga n'abafundi baravuga bati Monsieur Rodege ubwo buhinga bwo dufise ngaha muri Regideso oya twize hanze twigira n'abazungu ntibadusumbya mu ishuri. Ndibuka umudirecteur yari ahari cyo gihe turavugana ndamubwira nti aha dutegerezwa turicara turiyumvira ubuhinga bwose twokoresha kugira umuyaga nk'ubushike swat hari kubaka amapilone yo kuva mu Kabezi gushika kuri RN ya Sandisi. Ivyo byari bizinje cyane
kuko hari hasanzwe hariho n'umugambi wari kubaka ayo mapirone mu mugambi wa Gigi Murembwe ndaza kuwushika ko nawe nyene canke kwiga ingene twohindura umuyaga nkuba tukawumanukana kuva mu ruzibaze tukawuzana kuri niveau ya 30 kV twabanza kugira byo bita ama transformation tukawuvana kuri 110 tukawumanukana kushikana kuri 30 kV tushikanye kuri 30 kV kuva mu kabezi rero gushinga ry'amapoto asanzwe atwara umuyaga nkuba wa monetation niveau ya monetation ivyo ubuhinga muri Gidezo bari babushoboye mugabe cyashoboka cyambere cyari kinagoye mugabo cyategeza gushoboka kwari kubanza kuhindura tukavana kuri 110 kV tukawushikana kuri 30 kV ivyo rero turavyumvikana umuyobozi raje by'amatara tuvyumvikanye duti aha rero hari mu ijoro duti tugende twiyumvire toutes les possibilités ubuhinga bwo twokoresha kugira iyo transformation tuyikore kuko umuyobozi ambwira ati nivyo biragoye ntiturabikora namubwira nti oya turabahinga twize hanze twiganye n'abazungu kandi abazungu twarabasumbya mu ishuri none twe nitwobishobora ndibuka turataha mu ijoro ndaryama saa 9 z'ijoro ndavyuka ndaja muri saro tangura kubicapa ndabicapa mejeye kubicapa ndabona ko bishoboka ku mashema bukeye ndashaka kazi duhura n'umuyobozi aje by'amatara tureshanje ibyo twacafye ati ibintu birashoboka tushire mu ngiro mugihe kibazo cyari kihari nuko abashinwa bobo tutiyumvira ko bashobora kwemera ko iyo modification tuyikora uko barafite amapra yuko bavana yo 110 ati none bigenda gute turaza kubakonvenka hajya abashinwa baragoye ugira bakonvenka okay reka tugende mu ruzibazi turondera umushinwa mu engineer yubatse rujya rugomera dushitseyo turamuganiriza turamubwira tuti okay muheje kubaka urugomero centrale yaheze amatara mugabo ntashobora gushikira bene gihugu dushobora kubwira umukuru w'igihugu aze kugura urugomero amatara adashikira bene gihugu navyo nokora mugabo mutwemereye tuye muri Regide turafise ubuhinga tugira dukore hamwe mwo butwemera ubwo buhinga amatara cyashikira bene gihugu hanyuma namwe urugomero tugwakire nyine cyubahira ze kuguinogira muke mwitahira akazi kanyoza wagaheza avyumvise ndabona kumenga cyamera nk'ukanguka nyamushinwa nini mu vyemeye ko mutavyeme muzoca murindira mu gihe projet muri Gigi Murembwe izogira aho bakumuhora naho ni umwaka wa muri 2024 hari muri 2020 ati imyaka ibiri yose twicaye ngantego atoya ati turawe ubwo buhinga bwanyu ko bushoboka ati mpereza schéma de principe tuyige ati hamace tubaza mu bushinwa ministre ya commerce ministre ya industrie hamwe na ministre ya energie tubaze n'ubushikanje bujejwe imigenderanire nibatwemerera twe ntangorana isawa turabereza schéma haciye iminsi binagiye badutelefona ati schéma yanyu twayikunze ati none ivyo n'abarundi babikoze twege muri Regide okay ko ari mwe mwabikoze niko bafasha tuzobafasha ubwo nyene tuca turagira tuja ukivi tugira equipe zibiri equipe ya mbere yari yo gukwega umuhora kuva mu Kabezi gushika mu Kanyosha equipe ya kabiri yari gukorera mu Ruzibazi guhindura uwo muyaga nkuba tuvana kuri niveau de tension ya 110 kV twitwara kuri niveau de tension ya 30 kV turabija ko equipe zose ko ari zibiri turabikora bigeze kure niho nyine cyubahiro ya telefone yari yabimenye yuko urugomero rwaheze ati mbe none ko urugomero rwaheze none muraguma mwicaye ngaha amatara ntimuzo yashika ndibuka ijambo namwe nyine cyubahiro ari ibintu ndiko ndakora jenge ndabite mu rudubi bikunze ni byiza bidakunze naho ntakundi mugabo ngira nkoresha ubuhinganzi nyine cyubahiro ati ndaguheza giye bizogenda neza cyo turabijako twe twihaye intumbero yuko itariki imwe y'ukwezi kwindwi umunsi wa independence ari umuyaga nkuba tuzogushikana twikukiye ndibuka byo twakora byo twaguma tugira kuri iyo hangiro niho rero harashika itariki imwe
y'ukwezi kw'indwi turi kuri hajya kuri stade umutwe nari harya mugabo umutwe n'ubwenge byari mu ruzibazi mbega ko bidakundira zo nambaye ibara bikunze naho nti azo ari gitsindo ninjije ndavyibuka naci hajya ibirori biheze navuyo nirukanga cha turagenda kuri poste yo mu Kanyosha ndahamagara abari mu ruzibazi abariko barakora ibya transformation mwahejeje kuko twegino kuba kwega amarinye twahejeje bati okay turahejeje ndavyibuka twagize ese rimwe matara abarashize byabaye imboneka rimwe uko hari ukuntu ushobora no kuhenda ukanyuranya amafazi twege twagize rimwe amatara barashitse ndaza abafundi bararyohewe ko byabaye imboneka rimwe ivyo tuvyikoreye muri Regideso gushika n'ubu amatara aracaza muri ubwo buhinga twakoresheje kuko niturabisubiza kuko bari babiteguye ava kugira ngo uze a 100 kV ivyo tuzobisubiza mu minsi zoza mbwa gushika ubu amatara ava ku ruzibazi arashika atangorana urugomero rero tuba turarushikanye umuyaga nkuba megawatt 15 tuba turazinjije muri rezo y'igihugu duca tugwana rero n'izindi projet jiji murembe murayizi iyo projet yari mu bibazo vyinshi twasanze nka to d'execution ngira batarashika no kuri 5% turabijako turagwana murabizi neza yuko umuyaga nkuba washitse nawe nyene ndagarukako aho hari undi mugambo ari kurakogwa wa kabu ya 16 iyo kabu ya 16 niyo projet twovuka yari imaze imyaka myinshi uko uwo mugambi wari watanguye muri 2012 ugenda roho n'ibibazo hanyuma mu mwaka wa 2023 niho Regideso twawinjiramo naho nyine byagenze gute ndavyibuka bari muri Conseil des ministres l'entreprise iri kirubaka Angelique yagomba kubihakuta umugambi watabongeye imiliyaridi 45 uvuga miliyoni 15 z'amadolari ati bari bageze ku bice bishika 97 kugira ibikorwa bihe byasa n'ivyaheze muri Conseil des ministres baravyiga ati none umugambi kugira uhere izo miliyoni 15 z'amadolari twozitanga mugabo yega nkuba uboneye mugabo kuri budget nta yariho niho numva umushikanje mpamagara ngo mukuru w'igihugu n'abashikiranganje bavuze yuko nimba uburyo bufise Regideso nitanga izo miliyoni 15 z'amadolari hanyuma urugomero ruhere ndavyibuka navyo twa amafaranga turayafise sikibazo mugabo ministre ngenya ko amushikiranganje n'umushikiranganje ajejwe ivy'ubutunzi utwandikire nanje ntume ko conseil d'administration tuvyige hanyuma tubikore ibatevye bukeke ryarishitse turatuma ko conseil d'administration iti okay avyemeye mugabo tune tugende kubirabira kuri tere turabe exactement kw'ivyo bice ari bice 97 bagezeko twarashitseyo barabibona yuko vy'ukuri ari ivyo bice bisigaye bitatu kugira umuyaga nkuba uboneke kosa dibezo ati turemeye Regideso sohora amafaranga condition navuze nti dusoya amafaranga ni Regideso ica ibikurikirana ko maze gusohora uburyo fo kurikana ko bwakoze neza dutangwe gutanga ubwo buryo baranyemerera candabijako Regideso rayifata mu ntoki turagwana yari ntambara ikomeye gose turagwana ibikorwa birabandanya neza gushika utangura gushikira amaese yo kwinjiza umuyaga nkuba ndavyibuka twahuye n'ibibazo vyinshi kuko tutanga kugira amaese hajya turungitse umuyaga nkuvuye kuri santara ugenda kuri poste ugituro turungika bikasanga vyase bagiye kuraba dusanga hariho umuntu siko yari umugizi wa nabi dusanga ikintu bita polo disjoncteur bayimenye muri poste aho rero kugira tuyironke byari kudutwara imyaka amezi atari munsi ya 6 Imana iradufasha kuko hari ayandi migambi ariko irakogwa hariho nk'umugambi uvana umuyaga nkuba muri Ethiopia ya barrage de Renaissance hari umugambi ariko urakogwa utufatanya n'u Rwanda
kuri poste y'Ingozi aho uzobanza gushikira hariho aya mapodo disjoncteur afise l'espace technique zihuye na yandi bamena naciye mbwira l'entreprise nti ibindi byose tubinegosia mu nyuma entreprise ariko irakora uwo mugambi ubwo cyo cuma wanze mukizana baca barakizana turakora ibishoboka byose turabona yuko icuma bihuje amategeko turacenstara turagira amaese groupe ya mbere iratanga umuyaga nkuba megawatt 10 aho ni sawa nkuko nabwo twagwe tuhura n'ibibazo hageze ko tugira dushamwe ziri megawatt 10 hajya batangwe kugira magira tangugira amaese ndavyibuka naho nyine hari ro premier z'ukwezi kwindwi muri 2024 hariho utuntu bita amabare do connexion usanga hari umukozi w'umugwajidezo yatwivye utwo twuma dufatanya alternateur tuja kuri transformateur utwo natonyere gatuboneke byategeza gutwara nimwe buri amezi 6 urumva aho kwari kuburabuza kugira ngo urya rugomero rutange umuyaga nkuba aho rero nagirwa bantelefona mvuye Igitega ku munsi mukuru wa independence naho nyine bati burya twagatangwere kugerageza gutanga umuyaga nkuba wa kabuseze kuri groupe ya kabiri mugabo hari ivyuma bavyivye mugabo kamera twereka umukozi wa Regidezo yatwivye baramumbwira izina twaramuhiza hari turamufata turamubaza arabihakana mugabo turamushikiriza abajeje gutohoza barabidufasha ivyo vyuma yarabizanye hanyuma urugomero ivyo vyuma turavyestara ya groupe ya kabiri yatangura gutanga amatara aho ubu urugomero ruko ratanga umuyaga nkuba ushika megawatt 200 murumva ko ari ibibazo twagiye turacamo urundi rugomero twahejeje rero ni ruga dusangiye n'u Rwanda Rusumo Force aho igihugu kironka kimwe megawatt 27 naho nye twashize ingufu nyinshi cyane kuko kubaka umuhora twega abarundi twahejeje ubwa mbere guheza uwo muhora wo kuvana umuyaga nkuba mu Rusumo uzana mu Burundi kandi twari twatanguye inyuma y'abandi nyuma y'u Rwanda n'inyuma ya Tanzania kandi ko dufise ibirometero vyinshi twaragwanye rero turakora ishoka byose turaheza kuba ku rugomero imbere y'abandi hanyuma n'amaese arakogwa bakorera ku muhora w'iwacu ko ni wari waheza hakiri kare rero gushika ubu amatara ava mu Rusumo arashika atangorane nimwe zihari tuja rero kuri Jiji naho nyene n'inguvu nyinshi cyane habaye mu bibazo byinshi mugabo turashima dufatanije n'abadufasha Banki Mondiale niyo mvuga cyane ko niyo twakoresha inguvu nyinshi kugira ngo urya rugomero ruhere na Regidezo ndavuga kandi ashimira Engineer Conseil yaradufashije cyane kugira urya rugomero ruhere twarakoresha inguvu nyinshi amanama duhinda de strategie turondera defo additionnel kugira ngo ruhere rero gushika ubu Jiji iri kwira duha megawatt zishika 32 n'ibice bitanu na Murembwe megawatt 17 ni projet nini nya cyane ikoze nga mu gihugu megawatt hafi 50 aha mu gihugu cyacu kandi twakoresheje ivyuma bigezweho no kuvuga ko les équipements zestaye muri ziyangomero ni équipements zigezweho nziza zimwe zo rwego hejuru no kuvuga ama équipements akunda gukora cyane hariho Schneider ABB na CMS izo zitatu za mbere ku isi nivyo vyuma rero dufise rero gushika ubu ikerekeye umwimbu dufise w'amatara urakwiye ikibazo turacagifise ku mihora kuko muca mumbaza muti turabona mugabo ataracika kubera ikatika kandi muvuga ko umwimbu mufise kugira amatara ashikira umwene gihugu hariho ku produiza muri production mu masantrale kubaka amasantrale kuhingura eje kuhingura hariho kuzana tukawushikana ku bituro cyo bita mu gifaransa transport
ivyo birahari neza gushika ku bituro hamwe rero ukwiragiza mu bene gihugu aho kukwiragiza mu bene gihugu ntaragahaze kubera imihora ishaje na cyane cyane ngaha mu gisagara cya Bujumbura imihora irashaje imihora dufise ngaha ni imihora yo mu mwaka wa 62 murumva irashaje rwose yategeza kuba yarasubirijwe ubu rero ico tuko turakora cyane ni gusubiriza iyo mihora ishaje iyo mihora rero hari umugambi two turakorana na Bank Mondiale yo bita umugambi witwa Ascent wo gusubiriza imihora yose kwagura imihora guhereza amatara hatahora ashika ahandi kuvuga ngaho Bujumbura kushira ku rwego rwo hejuru iyi mihora cyo twokwita modernisation hamwe no kongereza inguvu imihora iduga ruguru uwo mugambi ugeze kure cyane guko twaramaze kuronka kurukrita engineer conseiller ujya mu koseye mu by'ubuhinga ikorakora twaragize preselection yaraheze mu minsi turatanga gutanga amasoko kugira umugambi utangure burundu utangure by'ukuri turiteze neza mu ntango z'umwaka uza umugambi uratangura wo gusubiriza imihora ishaje yose wo kwagura iyi mihora yose twari dufise tuyagure ngaho Bujumbura na ruguru kugira ngo abene igihugu batangure kuronka amatara ameze neza aho muri uwo mugambi tuzohindura amapoto y'ibiti yose yagire amapoto y'ivyuma canka amapoto amakora muri ya betonarme umugambi nuyo turawukorera ko twifuza neza yuko uwo mugambi ni wahera kandi ko bizogenda nta kibazo c'amatara kizosubira kuba aha mu Burundi murakoze akabazo njiye manza kugira mwatubwiye ico gusubiriza ariko hari umunsi mwigera kwa muri ko murasubiriza kiriya gituro hari ya mu Rubirizi muca muratanga ikiringo c'imisi mbega muri ico gihe cyo gusubiriza naho nivyo tuzosubira kubona bene igihugu batagira umuyaga nkuba canke bizogenda gute ariko kandi yo nagira ko anishura ibi bintu bizofata ikingo kingana gute kugira birangire byose murakoze mpanze nishure mwebwe muti ca gihe mwari ko murasubiriza hariya mu Rubirizi ati haramaze iminsi shika 10 tamatara tubona bimeze nabe ati nico nk'izo bimeze oya siko bizagira ubwo siko bizo bimeze ngira mbaze ntanga umuco rujya kijya gituro twakoreye ko cyo mu Rubirizi nurya muhora hagati ya Rubirizi na RNE byari ibintu bishaka tweza kubaka ubwa mbere bwobwo ujya muhora wari umuhora wari usanzwe uhari wategeza gutora umuyaga nkuba utarenza megawate 50 mugabo twategeza kuwagura hariho umugambi dufise wa Ruzizi 3 ni umugambi wo kubaka umuyaga nkuba ku Ruzizi aho igihugu kimwe Uburundi n'u Rwanda na Kongo kimwe kizoronka megawate zishika 86 kuvuga rero ujya muhora warusanzwe uva igahongore uzana umuyaga nkuvuye mu gwegura kabo ya 16 na Ruzizi ya kabiri ntoshora ufise ubushobozi bwo gutwara umuyaga nkuba twongeyemwo uzova mu Ruzizi ya gatatu byasaba rero yuko tubanza tukawuhindura tukawongereza ubushobozi ukuvuga rero migambi bari barakoze ntikwari kurandura wose halaho twawuranduye wose n'ahandi twaramforoshejeko nukuvuga umuhora rusanzwe hari wari uta mu gifaransa double terre wari ufise inzira imwe twateza gushaka ko iyindi nzira izocamo umuyaga nkuvuye muri Ruzizi ya gatatu kugira tubikore rero byasaba ko tubanza gukupa umuyaga nkuba wose va ku ngomero zitatu kabo ya 16 wegura na Ruzizi hanyuma kubyubaka ivyo byateza gutwara n'imuri ukwezi n'inusu none ko kwezi n'inusu kuzohera no kuri umuyaga nkuba turawuronga ko hari igituro gishasha cyubatswe muri umugambi igituro ca Rubirizi igituro moderne wanagoma mu karere cyo gituro cyambere mu minsi tutocinogira tuzona batumira mu muhashiki murakoze cyane ico gituro cyari kiri ngaho bari bariyumviriye ko ho baragira bypass
gucishako tugihereza igituro cyo mu buterere cyo bita poste nord mugabo kubera coco cari kigeneye hagati ya poste nord na kijya gituro cyo mu rubirizi umuyaga nko wagenda kuri niveau dotation ya 30 kV no kuvuga moyenne tension rero cyambere cyakora nuko twabanza guhindura twagira bypass yo kuvana umuyaga nkuba muri ico gituro cyo mu rubirizi tugitwara muri poste sud poste nord mu buterere ivyo byateza gutwara ya minsi 10 kugira icyo kogwa bikogwa ni ya minsi 10 byatwaye turiko turagira cyo bita bypass okay tufatanya igituro cha rubirizi n'igituro cha buterere ivyo byatwaye iminsi 10 nihajye mu n'amatara yabuze gose duhejeje naho nyine nyuma yaho harabaye kudatangwa neza amatara byavuye guki igituro umva umuyaga nk'ubuvuye kuri za ngomero zitatu wacushikira muri cya gituro cyo mu rubirizi gishasha gifise ama equipement mashasha twategeza kubanza kubihuza n'ibi bituro dufise kuko ari ama norme dukorerako ama norme ayo ama equipement ari muri ico gituro gishasha ntiyarahuye n'ama norme yo kubituro twasanga dufise rero la communication ntiyagenda neza na cyane cyane hari ico bita nka tado coupure canke habaye akabazo tado reaction habaye nk'akagorane nk'akabara kagorane gatonya kabereye nk'ingozi wacu usanga igituro cyo muri rubirizi aricyo gice kireagista n'ingoga kaca gikupa umuyaga nkuba rero bacaca gikupa umuyaga nkuba uvuye mu ngomero zatu zose ukuvuga hacaba cyo bita amadeclaration general rero ico twakoze muri ya minsi kwari kushira ivyo ayo ama norme yo kuri ico gituro cha rubirizi tukabihuza n'ibindi byo kubindi bituro hari ico bita la synchronisation byo twokwita l'adaptation twakoze kuri ya gituro cha rubirizi byo byaratwaye iminsi kugira ngo turabibe stable ubu murabona ko byabaye stable naho amatara acika si nkage muri ya minsi yahera rero ico twaragihejeje muti none nimwagira gusubiza iyo mihora bizomera gute siko bizomera guko tuzogira imihora parallele yari isanzwe hari izobandanya ikora tugire uwundi mu mbavo parallele mushasha uwo mushasha uheze tubone kwimura umwe wari usanzwe hari tuwimuriye muri wa wundi mushasha twakoze hama uwari usanzwe hari cyo tuzura cyo mugabo twabikoze en parallele zokora en parallele wari usanzwe hari nawo uri kurakora rero bijya twaciyemo bizobisubiramwo urakoze cyangira ko nishura muti none umumesha makora ati none ikiringo kingana gute ikiringo umugambi ufise ikiringo c'imyaka 4 mugabo si kuvuga yuko bizotwara imyaka 4 yose imyaka 4 duhereye ryari duhereye mu gihe tuzosinya contrat zosinya n'amantu bizazobikora nubwo azosinya contrat ku mwaka uza mu ntango nko mu kwa mbere mu kwa kabiri no kuvuga cyo duharura imyaka 4 mugabo ntuvuga suba yuko ibikoko bizohera mu myaka 4 oya bikogwa bizohera hakiri kare guko twagize amalo si entreprise imwe izobikora byose ni hanininya twaragize ibintu bita malo twagize amalo atatu hariho lo imwe yo kuva kuri Mugere gushika kuri Kanyosha kuruzi Kanyosha yo ni lo imwe lo ya kabiri ni kuva hagati ya Kanyosha uzi Ntahangwa hamwe na lo ya gatatu yo kuva kuri Ntahangwa kurenga gushika za Tenga hose urumva nta entreprise imwe izotsindira amaro yose twagize amaro atatu kugira ngo atsinda ama entreprise menshi bikorwa binyaruke harimo rero no kuzohereza amatara iyo misozi iharamiye igisagara cyose kuvuga Bujumbura rirare ya kera ama centre yose azoronka amatara muri uwo mugambi wa Sente murakoze twavuze cyane kujye n'umyaga nkuba katwashimiye kucegeranyo muduhaye mwakoze bitari bike nubwo mwahuye n'ibibazo bitari bike kandi n'ubu muri kukivi mbega ku mazi ho nta cyakozwe nta cyo kirakogwa
murakoze cyane ku mazi turiko turakora turiko turakora gusa hoho mu minsi yahera nta bikorwa byinshi byabona nk'ibyo mu matara nta migambi ikomeye yari ihari nk'iyo mu matara ubu rero twazanye inguvu nyinshi mu mazi aho nsubiye inyuma gatonya umwimbu ubu ntukwiye w'amazi ntukwiye kuko ibice 85 vy'amazi dukoresha ngaho i Bujumbura ahubwo mbere ibice 95 vy'amazi dukoresha ngaho i Bujumbura ava muri Tanganyika. Murazi hajya ku radio hariho station de pompage izine lac hajya ku radio hariho cyo bita station de pompage SP2 n'iyindi iri kwitanganyika SP1 ukuvuga ijya yo kwitanganyika ivana amazi yavana muri Tanganyika igaca iyasugumira kuri radio hajya ku gituro kuri station SP2 station de pompage SP2 bakabona kuyahingura kuyayungurura tukaja tuyarungikira bene gihugu. Uwo mugambi no mugambi wayeho mu n'amajana 985 niho wahera. Uwo mugambi wari ufise ubushobozi ayo mazi yari afise ubushobozi bwo gukwira igisagara ca Bujumbura gushika mu mwaka 2005 gusa. No kuvuga yari imyaka 200. No kuvuga rero uciye urabubu ingene igisagara cagutse. Bega mu 2005 igisagara cyari cyagerahe. Zia za tenga rubiri wanashima naha mucarama tunguru za carama za mutano ntizari bwabeho. Naba rero igisagara eska ayo mazi yokwira ashobora gukwira ku gisagara cyaragutse cyane hanyuma reje ntiyacikwirikiza uwo murindi wo kukwiza amazi abene gihugu iyo bariko baraguka ko nta n'uburyo bwari bufise. Rero haragiye haba twogwa duto ko kwega amazi ava mu misozi hariho nka AEP president yabaye muri 2020 ayo twara yazanye mugamba ari makenya kuva rero muri 2020 gushika ubu mwomaze muti none nkawe nk'umuyobozi mukuru uko AEP president muri 2020 sebwa twarishira muri Regideso hatwara uwundi teno wewe wakoze iki mu mazi. Ico niyemeza nakoze cyambere shima hariho umugambi ndiko turakora Inyanzarake na Rumonge wo guhereza amazi ab'Inyanzarake na Rumonge. Ni umugambi ukomeye cyane tuko turakorana ni banki y'Abadagi bita KfW. Ayo banki ikidufasha guhereza amazi abene gihugu b'Inyanzarake na Rumonge aho batazosubira kugira ikibazo cy'amazi gushika mu mwaka mwaka 2025 atakaza cy'amazi asuye gukora ibikorwa bigeze kure turageze nko kuri 30%. Ibikorwa bigeze kure turiteze ko inyuma y'imyaka 2 amazi abene gihugu Nyanzarake na Rumonge atakaza zo bafise. Uwo n'umugambi twe twatanguye uko ari warabayeho kera urahagarara twe turarondera iyo banki KfW turavugana umugambi ariyo bita Proseco 3 et 4 uratangura uri kurakogwa. Hanyuma ibindi migambi twakoze hari ukwega amazi ava mu misozi hari amazi ava muri Mutambu twarashikanye mu mwaka wa 2023 turashikana amazi ava mu Rugazi Nyamurunga ya kabiri iyo nayo yarashitse yeje gushikana amazi ava muri Matyazo byo soko twarashikanye naryo nyene tuko turarikwiragiza dureza bene gihugu. Ubu naho twashikanye amazi ava Sagara. Amazi ava Sagara na amazi menshi cyane afise débit ya 30 litres par seconde ni menshi gose. Ayo rero turiko turashika turiteze neza ku munsi wejo ko acatangura kwinjira mu bigega no kuvuga ibigega ni bibiri hariga kirari kwa Ntiba reservoir yo kwa Ntiba n'iyindi hariya Ikarama. Abene gihugu rero bakarama winterekwa hariya za hariya za aho nyene uvuze hariya za ku matafari za Gisandema Gikungurirare abo bose baroca baronka umwimbo kuri ayo mazi. No kuvuga rero abo oca tubakura kuri yarasanzwe ava muri Tanganyika. No kuvuga yarasanzwe ava Tanganyika aca yongereza abandi. No kuvuga hamwe ayo yarasanzwe ava muri ubwo buce ntazosubira kujayo aya twatse dukoresha ava muri Tanganyika ntazosubira kujayo aca tuyarungika handi kugira ngo nabo nyene
akarusho bakabona kandi bazokabona. Hari undi mugambi turiko turakwega amazi bita isoko Nyamufu. Iyo soko rizoshikira zatenga Rubirizi. Ni umugambi twihaye ko n'imuri umeza nizo tubihejeje. Hariho n'irindi soko turiko turakwega riva isoko Gomvyi rizoshikira muri Side, no kuvuga za Ruziba na za Kanyosha za Nyabugete ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane urumva ni ya gatanu. No kuvuga rero twege twe turakora ishoka kose, hari n'amafuraje ko turakora kugira ngo abene gihugu tubasahirize. Hari umugambi rero munini cyane wari warabayeho mu 15 urahagarara. No mugambi wo kugira yindi zine ihingura amazi nk'iyo ku radio. No mugambi munini cyane ari uzoza gutorera inyishu Burundu ikibazo cy'amazi ngaha i Bujumbura. Uwo mugambi turiko turakora na banke y'isi hamwe na Regideso hamwe na leta y'u Burundi. No kuvuga umugambi aho tugeze ubu turiko turarokrita unité de coordination turiko turayishiraho, twaramaze kumvikana na Banque Mondiale kuzoduhereza miliyoni 180 z'amadolari, Regideso miliyoni 5 z'amadolari na hamwe na leta y'u Burundi 5. Mugabo tuzokubandanya twongerezako leta y'u Burundi yongeze na Regideso yongere ku mugambi wose tuzotwara miliyoni 110 z'amadolari. Uwo mugambi tuhejeje rero no kuvuga ko ikibazo cy'amazi ahibu tuzoba tugitoreye inyishu Burundu. Urumva rero yuko turiko turakora abene gihugu borema, turiko turakora ibishoboka byose kugira ngo ikibazo cy'amazi tugitorere inyishu Burundu ahi Bujumbura. Turumvise ibitari biko biriko birakogwa kubijanye n'umuyaga nkuba ndetse n'amazi. Ikintu nibaza wodutanga ko woduhako no muco hari amakarite ngamwe gisagara cya Bujumbura tubona koko amazi batayabura, abantu umuyaga nkuba batawubura, bamwe mu zamba bariko baratebura avuga ati twebwe turi muri quartier rimwe abategetsi, abandi ugasanga turi ku murongo nguriko indongotsi yo muri leta titwe niyo mpamvu tutabura umuyaga nkuba n'amazi. Ivyo navyo biva ku kinanje nca nimukirayo. Urakoze cyane. Oya sivyo. Bwa mbere bwo ico mwomenya aya makarite menshi yagiye aravuka n'amakarite atabaye viabilize. Muri abona ari za Gatunguru, ari za Gahahe, za Tenga, za Rubirizi, cyara makarite Somali naje ni Homba ni hari viabilize. Rero kwera atari viabilize nta buhinga bwabayeho kugira ngo tumenye n'ukuri abantu bazoba muri makarite bangana gute, tubazi kugira dushireho itwiyo ihuye naho bene gihugu. Uko kugira tumenya bene gihugu bari muri quartier ifo ko haba viabilize, tukamenya amaparasera ari ngaho. Parasera imwe yose mu byigwa turamenya duti hariho ro maximum y'abantu baba muri parasera. Tumaze kumenya abo tukabona amaparasera turamenya igitigiri cy'abantu baba muri yo quartier. Tumaze kumenya igitigiri cy'abantu baba muri quartier tuca tumenya n'amazi bakenera ku munsi ku munsi. Tumaze kumenya amazi bakenera ku munsi ku munsi tuca tumenya n'amatwiyo dushirayo. Rero muri ajya amakarite mashasha agiye aravuka ivyo nta bihari. Ivyo rero bituma bitugora gutanga ya mazi. Haca duhura n'ibibazo vyabayeho igihe amakarite yavuka sina Regideso zashira amatwiyo. Wasanga bene gihugu bagiye kugura amatwiyo. Ugasanga bene gihugu aguze twiyo jenguze twiyo ya dene trani canke dene senkani wo tubana nawe yagize dene venikombye veni cyangwa ugasanga ni ibintu bitari conforme. Rero tuko turatanga amazi muri izo situation uca wiro turuva amazi ariko aragenda neza. Cyo usanga takagira neza. Je ahantu maze kugira ivyigwa nkaraba neza ni muri Mirango ya kabiri. Aho usanga umwene gihugu ariko aronka amazi wo bari kumwe ntayaronka. Ivyo nazo nakunda kubibona. Ati none ibintu nibiki. Mugabo ni ya matwiyo adahuje le norme bafise. Ivyo rero biratugora cyane. Nico gituma mu migambi dufise tuzogerageza dukosore. Mugabo dukosore rero ndasaba bene gihugu bari muri amakarite baduhereza amabarabara. Uko niwo mugambi wa sente na baburi w'amatara turabira baduhereza amabarabara nini buri metero 6. Abene gihugu bavyumve badufashe baduhereza amabarabara dushobora gushiramwo amatwiyo ameze neza, tugira ivyigwa vyiza dushiraho amatwiyo akwije le norme kugira ngo abene gihugu baronka amazi neza. Kuko nubu naho tuko turaguza amazi hakiyari yajya amatiyo dufise azobibazo tuzoyashiramwo amatiyo menshi acaza aragira gute azaraturagurika. Rero ndabwira bene gihugu
kuko ajya amakarita atari viabilize twumvikane twebwe nyene tuhaba duhana inzira habe imetero ni buri metero zitandatu ibarabara hagati y'inzu n'iyindi hanyuma dushobora kuronka dushira ya matwiyo turonke naho dushinga amapoto muzo tugiye gushinga amapoto y'ivyuma n'ahandi kuvuga ngo haraho mubonera oya mu Buyenzi hajya ari ivyigwa byarabaye aho amazi baronka tangorane aha mwirohero harabaye ivyigwa uko hari viabilize aho turaro abene baronka tangorane no mu Ngagara izi Ngagara za kera naho nta bibazo bashobora kugira guko bagize ivyigwa ariko mu Cibitoki hirya gato hirya gato acakunda kubibazo kubera ntihari viabilize ni kwa kundi mugabo naho nyene nibaza ko tuzokorana twige neza tukamenya abanegihugu bari ngaho nyene bangana tukamenya tumenya nitwe dushobora gushirayo n'amazi ashobora kugendayo murakoze ariko akabazo no kongera ko kuri ico mbega kubajya bene igihugu bataba bagishikirwa najya amazi nta kantu mwo kuyumvira kajya amabombo rusange kugira ngo nimba yo bari nk'iyo quartier bashobore basikuba bahurira ku ibombo rimwe murakoze cyane ego ubu amabone fontaine turayakora wanagomba naho tubona bigoye gushika tukagira demodification kugira turabiko nabandi naho bene igihugu bataronka amazi modification turakora kugira babe bararonka amazi mukurindira ko tubikosora neza mukurindira yuko baduha tuzocisha amatuyo neza cyo turabikora turagira amabone fontaine hari ndugana amaforage tukashikira nka forage abene igihugu bashobora kuba baragira baravomera ubu naragiye mu Gatunguru ku munsi wa gatandatu ngenda hari ahantu gahahe ahantu atamazi baronka twarakoranye n'abafundi turabona ibyo tugira turabakorera demodification ushobora kuba zirakogwa kugira ngo nabo nyene kameme habe akarusho mu kuronka amazi ivyo rero turabikora mu kurindira yuko inyishu Burundi izoboneka mwangahe Bujumbura ni mu gisagara abene igihugu bakeneye amazi yo mu nzu nicyo gituma tuko turagwiza hanyuma turakosora amene igihugu bararonke mu nzu murakoze yego ubuherutse mwarahimbaje umunsi impuzamakungu hari amasoko ntanga nguvu yisubiriza mbego uwo munsi mwawuhimbaje gute mwo dusigurira kugira ngo abadatahura amasoko ntanga nguvu yisubiriza babitahura ego amasoko ntanga nguvu yisubiriza n'amasoko mu gifaransa ce sont des énergies renouvelables yisubiriza ndiko nabisigura mu Kirundi n'amasoko ntanga nguvu azokwama ariho mu gihe isi iriho uvuga isi tabayeho nanyo nzocagenda ayo masoko ntanga nguvu yisubiza n'ayahe turafise des énergies solaires izuba rizokwamaho izuba ritetse kubaho isi zobiheze ce sont des sources d'énergie qui existera tant que l'homme existe. Si l'homme disparaît, nous kuvuga ko nayo masoko acagenda. Nous kuvuga rero isi abene gihugu batakibaho. Nizo suruse nayo masoko nanga nguvu isubiriza azoca disparaître. Ocumba tuti none ubuhobo ibintu abantu bose bagapfa bakagenda. Zoca biba disparaître navyo nyene. Aba ni hashika abantu bose bo kwisi yose bavaho. Ntawuzo ariko arabona yuko iryo zuba rihari na hanyuma navuze izuba n'amazi centrale hydroelectrique mu gihe isi kihari abene igihugu bakahari amazi azohama ni amazi yabura nta muntu azosubira kuva si l'eau disparaît l'homme aussi va disparaître hanyuma ndavuga n'umuyaga uzokwama kuko hariho centrale eolienne zitanga umuyaga nkuba umuyaga uzokwamaho umuyaga utabayeho n'abantu bashobora kubaho si l'homme disparaît n'umuyaga uzoca hanyuma ibindi tuvuga hariho umuyaga nkuba uva mu madeshe des centrales zubakwa par les déchets biodégradables canke n'izitari biodégradables kwiga bwo kubikora naho nyene mu gihe isi ikihari mu gihe umwene gihugu akihari iyarara rizokwamaho iriyarara tubona rirava umuyaga nkuba rirava umuyaga nkuba les biodégradables hari ico bita les bioénergie rero nizo hariho niyo bita géothermie umuyaga nkuba dukogura mu bushuhe bwo mu kuzimu ivyo rero navyo nyene umva ibintu bizokwamaho tant que l'homme existe ces sources d'énergie existent niyo mu majambo make rero ujya munsi n'umunsi ukomeye cyane uko haba hariho abo dufashanya
za Banki Mondiale, za BAD, za Union Européenne, za BAFD. Je nganda ndavuga cyane nshimira abadufashanya muri sekiteri y'amatara kuko tuko turakora cyane. Yaba Banki Mondiale nababwiye imigambi twakoranye muri Jiji Murembwe, muri Rusumo, ni tugatkorana na Asante, umva Banki Mondiale tuko turakora cyane. Ndavuga na BAD. BAD iri mu ba partenaire, jewe nabo nyine vuga ko ari partenaire privilege. Kubera iki? Bakora des projets zimwe zishikira umwene gihugu. Nk'ubariho umugambi wo bita Axar Energy phase 1. Wari wo guhereza amatara abene amakomine atari bwigira aronka amatara gushika ubu. Yari amakomine 21 ni komine wanje vuka mu ya Musongati yarimwo hamwe n'andi masantre 15. Uwo mugambi twarawukoze neza. Ubugiye mu Gisuru urabona ya matara. Wagenda hariya ku mupaka za Giharo za Kinyinya wari amatara meza n'amapoto y'ivyuma bimeze neza. Uri umugambi wakozwe na BAD. Hari undi mugambi ukomeye cyane twatangwire na BAD wo guhereza amatara bene igihugu amasantre ashika 1520. Ko turakora ivyigwa cyane. Atwo turirukanga kugira ngo muri 2030 ibice ni muri 70% bifite amatara byabene igihugu. Uwo n'umugambi ukomeye cyane. Turawo ivyigwa biriko biraba mu minsi ivyigwa biheze tutangura kuja ku kivi kuguhereza amatara ayo masantre. Urumva ko BAD n'ama project twakoranye yaba muri za Rusumo ku marinyero yakozemwo, haba muri za Kigoma ligne Kigoma Gitega n'ivyo cyane za Rubirizi twavuze naho nyene BAD twarakoranye. Murakoze. Turasikaje iminota 5 ku mwanya twongewe. Reka tugaruke kujyanye na service za Regideso. Mubona gute service z'abantu babitura na cyane duhereye ku bantu tubona imyidogo ku bantu bataroswa ku rugero rwiza ikibazo cy'amakonteri mukivuga kiki? Murakoze cyane kuri ico kibazo. Jewe nka Regideso nk'umuyobozi mukuru wa Regideso naje ndababara cyane iyo umwene gihugu ariko aransaba ikintu ntakironke mu gihe dufise uburyo. Turafise uburyo amafaranga menshi mugabo mumenye yuko amakonteri amatwiyo amatransformateur jeje sivana hanze nikorwa ngaha mu Burundi. Hari ikibazo cy'amadovize cyabaye mu misi heze mbwako kiratora inyishu aho ibikoresho tabironka ku rugero rwiza twadusanga dufise kuri icyo kibazo cy'amadovize. Mugabo ubu biriko biragenda neza, ndabona yuko biriko birari ibikoresho ariko abindihira neza. Abene gihugu rero twobaremesha kontere zarakozwe. Hariho kontere nyinshi ziri muri Egypte zigomba kuza mu minsi. Turiteze neza yuko tuzoba ari amafaranga izo kontere ce ziza, aho twizeye neza yuko ukwezi kwa 12 kutazohera amaro ya mbere adashitse kuko baratwebera ko abazo twarungika n'indege anazoza n'ubwato. Rero mumenye ibikoresho dukoresha twege byinshi biva hanze. Turahura n'ingorane nyinshi, transport maritime ugasanga mu bwato nk'iza ntambara ziva cyane muri inde byaradushikiye muri ntambara z'Abarabu ugasanga déplacement maritime ni kuragera neza. Hanyuma n'intambara y'Uburusiya na Ukraine no yadukoze ko cyane nko ku makontere les composants électroniques nji zakunda gukorwa zakunda kuva muri inde muri Ukraine. Aho rero harabaye ingorane cyane. Urumva ibintu birashobora kuba bitavuye kuri twebwe kugira ngo abene igihugu tubatunganirize ko twateza kubatunganiriza. Nkucerekeye ibikoresho ubu hari akarusho ka meme bari kwaturira ibikoresho bidashimira cyane Berbe guverineri wa Berbe bari kwaturira neza. Turiteze neza ko mu minsi ibikoresho bigiye kumera neza. N'amatwiyo twagize kwazo c'amatwiyo baraturiye amatwiyo yarashitse udufise hashize container nyinshi cyane udufise amatwiyo menshi yo gukwega amazi haba ngaha ibujumbura haba no mu gihugu hagati. Murakoze. Ku bantu bahombeye muri cikagurika ry'umuyaga nk'ubwo asanga ari ibintu vyagiye birasha bivuye ko iryo cikagurika ry'umuyaga nko Regideso. Regideso hari kitegekanya kuri abo bantu babihombeyemo. Murakoze cyane. Cyo ni kibazo mumbazije abantu bishi bakunda kwibaza. Mugabo tubanze turabe mbega hajya umuntu ariko arubaka inzu y'ibifise valeur ingana gute, bijya vyuma biri mu nzu ifise valeur ingana gute. Ahamvuze kubera abantu bese bariko barubaka amazu ijya installation domestique ya indani cyangwa industrielle sirejide zikora. Rero iyo umuntu yayishije ikintu kontera rigide zikomeye sikitwa twamuturiye
no kubera ntaba ya protege inzu yiwe yangira ko mbwira bene gihugu bakamazu barondera aba engineer bavyize babagire dimensionnement neza y'insinga besarajya mu mazu keshi na keshi abantu bakunda guhisha ibintu biba byavuye kuri bo kubera bataprotege inzu yabo neza kuko twebwe kontere yacu itagize ikibazo itahiye ukuvuga yuko wewe niwe inzu yiwe atayiprotege ko twega amatara tuyashikana kuri kontere ivy'indani twe ntitubiraba bisaba yuko inzu yiwe aba yayiprotege je na jewe ndibuka yuko inzu yanje nkiriko ndiga mu Burusiya yaswe gusha inshuro zitatu zose ngamaze kora nasanze ari mauvaise installation ugasanga bagize insinga atarizo insinga ugasanga zirayonze zirafatanye ceza none niregize za gutanga insinga z'indani mu nzu ugasanga disjoncteur ni ya réagisse abaye ingorane para regize za kwestara disjoncteur yo mu nzu ndani ifo ko umuntu wese amenya valeur y'ibintu biri mu nzu yiwe hanyuma arondera umufundi yavyigiye abiharure neza ashire ko de protection zimukingira neza ari ama disjoncteur différentiel bategeza kwestara rero iyo regidezo tuje tukabona tugasanga kontere yacu ntiyahiye aho no kuvuga ntisizwe twagutuye abari ingorane ziri ndani we mugabo yo kontere yahiye iwacu amatara umuriro kaza kwakuvuye muri kontere yiwacu aho ni regize bayaguturiye dasoka tureza twagira gute bakwendamiriza twakweza gashumbusha hari gihe baca bavuga bati kujya kuntu umuyaga nkubucika ha muwundi ukababugaruka ugacugaruka urenze uwo mwarungise ubwa mbere gace bituma ivyo yarafise bishobora gusha ivyo sivyo guko none kontere kubera iki ya wakiriye hategeza kubanza gusha kontere kumenya nkuvuye muri regide zikira muri kontere hategeza kubanza gusha kontere rero kontere dahiye ntibari ivyo hanyuma la protection rero nimba basi ujumeze nabi none la protection inzu yawe kubera iki tareagije ifo rero kuba wa protege inzu yawe ifo kwa bene gihugu bumva valere y'inzu yabo hama bashireho ivyuma byiza byo kwikingira murakoze bora nakanya hari akaturangiranye tubashimira kwa matwitavye muri Buja TV mugane main switch nivise tuvuganira mwana twemeye ko muzodutwara no ku rubuga tuje kwirabira ivyo bintu twizere ko nejo nitwabatuma ko muzogaruka arokandi ko tuzano kwishikira kuri tele kwirabira ivyo bintu ego murakoze cyane tuzobatumira guko twe dukora ivya bene gihugu babona kandi bitegeza kubonwa na beshi rero mwega bamenyesha makuru muri jisho rya bene gihugu ibituvuga ifo ko mushika kuri tele mukayibona ko vyukuri hama mugaza kubwira bene gihugu bose yuko ati vya bindi muyobozi mukuru wa Regidezo zavuze twabibonye nivyo murakoze yes mutumire wacu ari Dr Engineer Lieutenant Colonel Ja Albert Manigumu muyobozi mukuru wishira hamwe rya Regidezo mutumire wacu hano muri main switch kuri Buja TV arici nagushimire reka ndagushimire mugenzi wanje Silva reka nshimire nyakubaha umuyobozi mukuru wa Regidezo nshimire n'abadukurikiranye bose kuri chaîne ya Canal Plus y'amajana 663 ndetse na chaîne y'ijana na 10 kuri Star Times